Ndagushimiye cyane wowe ufashe kano kanya kugira ngo ubane nanje muri kino cigwa ku ruhande rumwe n'ikiganiro, ariko kandi iyo turiko turavugana ijambo ry'Imana ni vyiza ko tuba twiteguriye kwiga, kuko ni ijambo ry'Imana ryashiriweho ryandikiwe ni kugira ngo ritwigishe, ridukosore, ridutoze indero nziza mu bugororotsi nk'uko ribivuga. Rero ndaguhaye kaze, ndi Asher niyo nizigiye. Ikiganiro ni cakindi nyene, cigwa ni cakindi nyene, turabandanya tuvugana ku bintu dukwiye kumenya nk'abakristo kugira ngo dushobore gusigura ivyo twizera. Turi mw'isi irimwo abantu bizera n'abatizera, hari abadatahura ivyo kwizera, hari ababisuzugura, hari ababifata nk'ibintu vy'abantu batagira ubwenge, ariko twebwe turazi ivyo ari vyo, turazi ko ari ibintu bizima, turazi ko ari ibintu vy'agaciro, ari naco gituma dukwiye kubaho twiteguriye gufasha abafise ivyo bibazo. Turaza kwisunga amajambo ari mu vyahishuriwe Yohana igice ca 22 uhereye ku murongo wa 11. N'amajambo aza kuturongora mu byo tuza kuvugana, ndaza kubivuga mu kanya kaza. Ivyahishuriwe Yohana 22 ku murongo wa 11 hari amajambo avuga ngo uwugabitanya nashishikare agabitanye, uwanduye mu mutima nashishikare yandure, uwugororotse nashishikare agororoke, uwera nashishikare yezwe. Aya majambo yandikiwe abakristo, ariko murabona ko yashizemwo ijambo rigumye rivuga ngo uwugabitanya nashishikare agabitanye, uwandura nashishikare yandure. Mu biganiro vy'imbere y'iki naravuze ku kibazo gihanze isi uyu munsi, aho hariho abantu bemeza ko Imana itabaho kandi mbere washaka babigizemwo umwete cane, baravyandikako, barandika ibitabo vyinshi, hariho n'abantu b'incabwenge ku rwego rwo hejuru cane ku isi bavyihebeye, barabigwanira, baravyandika, baravyinjiza mbere no mu bitabo bikoreshwa mu mashure, cane cane mu bihugu vyo mu burengero bw'izuba, ariko na hano iwacu kubera ibihugu vyo muri Afrika bifashwa n'ivyo vyo mu burengero bw'izuba, usanga hariho ibintu bashaka ko vyinjira mu nyigisho zihabwa abana, mu mategeko y'ibihugu bifatiye ku guhakana kw'Imana ibaho. Rero muri kino kiyago, muri kino kiganiro ndaza kuvuga ku kuntu iki ciyumviro cyo guhakana Imana ingene cagiye kirakura mu burengero bw'isi, muri Occident, kugeza aho bigeze uyu munsi, kugira ngo bidufashe gutahura igituma ari kibazo twebwe tudakwiye kwirengagiza. Abanyafrika washaka n'abandi bantu bari mu bice bitandukanye vy'isi, iki ni kibazo naho kuri twebwe umenga ntaco bitwaye, turazi ko Imana ibaho, mbere washaka n'abatari abakristo mu Burundi baremera ko Imana ibaho benshi cane. Murazi ko no mu mico yacu ya kera baravuga Imana rurema, bari bazi ko Imana ibaho, bapfuma kumbure batamenya neza iyo Mana ingene imeze, ingene ikora, kubera nyene kubihishurirwa ko ari bwabeho. Ariko umurundi wese muri rusangi kuvuga ko Imana ibaho ni ikintu coroshe, ariko hariho bamwe mu ncabwenge bize muri ya mashure mpejeje kuvuga, usanga baramaze kwakira ivyiyumviro bituma ivy'Imana babisuzugura, mbere bamwe bakanabivuga beruye ko Imana itabaho. Ariko none ikibazo kivuga kiti ni kubera iki ivyo bintu vyashitse ngaho, vyagenze gute ngo abo bantu bashike aho bahakana Imana? Kandi tuzi yuko ijambo ry'Imana ryagize ikimazi kinini mu burengero bw'isi, muri Occident. Turazi ko ishengero ryashitseyo kera cane, naho ryashitseyo ryamaze gutangura muri Afrika. Turabona intumwa Paulo yigisha ijambo ry'Imana i Makedonia, nico gisagara ca mbere c'i Burayi. Intumwa Paulo si gisagara muri Antunga, kara karere yari intara, igisagara cari Filipi. Niho tubona ubutumwa bwinjira mu gice c'Uburayi, mu gice ca Occident, burengero bw'izuba. Bigenda gute ngo abantu bakiriye ijambo ry'Imana bagera aho bavuga ko Imana itabaho? Nico kibazo ngerageza guca hirya no hino kugira ngo nivyashika ukaba uri kuraganira n'umuntu avuga ivyo bintu ushobore gutahura iyo vyaje biva,
niyo vyo gusaba kumufasha umenye umufasha uzi ivyo uri kuramufashamwo ivyo ari vyo. Hariho ibintu bigaragara mu ngeso imbere yuko nja mw'idonido ry'iki kiganiro. Iyo uvuze ko Imana itabaho womenga ni iciyumviro gusa, ariko iyo uvyemera biragira ingaruka nyinshi gose, mbere ntibigarukira ku muntu gusa, bigira ingaruka no ku mibereho yiwe no ku migenderanire. Iyo igihugu kigendera ku vyiyumviro nka bene ivyo, navyo bigira ingaruka kuri ico gihugu. Ingaruka ya mbere bigira nuko iyo umuntu avuze ko Imana itabaho, bica bituma adasubira kwisunga Bibiliya mu gutandukanya iciza n'ikibi. Murabona ko Imana yahishuye ivyo dukwiye gukora n'ivyo dukwiye kwirinda. Iyo Imana ivuze ngo ntukibe, murumva ko itubujije kwiba, kuko mu maso yayo kwiba ni bibi. Ivuze ngo ntukice, itubujije kwica, kuko kuri yo kwica ni bibi. Ivuze ngo ntugasambane, ni gutyo nyene. Iyo rero ukuye mu Imana ukavuga ko Imana itabaho, no kuvuga ko uca ukoresha ubwenge bwawe mu guhitamwo ivyo wita vyiza n'ivyo wita bibi, kuko nta kintu kiri hejuru y'ubwenge bwawe kiba kikihari ngo kiba arico wisunga. Ibi rero bituma kutemera ko Imana ibaho bigira ingaruka ku ngeso z'abantu, ku ngeso zibereye, kuri moralite y'abantu n'amasosiyete n'ibihugu baba basanzwe barimwo. Nico gituma muri ivyo bihugu navuze mu kanya gaheze, gukorora inda ni uburenganzira, si icaha. Gufasha umugwayi gupfa mu bihugu bimwe bimwe amategeko aravyemera, si ubwicanyi bivanye n'uwo mugwayi ingene amerewe. Kubana kw'abasangiye ibitsina ni ibintu vyemewe n'amategeko. Mu yandi majambo, mu gukura imwe mu nkurikizi yo gukura Imana mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'abantu, nuko hagera igihe ivyahora vyitwa bibi bigahinduka ivyiza. Ugasanga ivyaha vyeruye vyarahindutse, bisigaye vyitwa uburenganzira, bisigaye biri mu mategeko nk'ibintu bikingiwe. Hariho inkuru nigeze gusoma y'umupasitori umwe muri ivyo bihugu nyene, abashaka kubana basangiye ibitsina, abagabo canke abagore, bamusavye ko yobahezagira, aravyanka, baca baramwitwarira, hanyuma baca baramupfunga, aca arapfungwa ngo yakoze icaha co kudahezagira abagabo bashaka kubakana. Ariko aravuga ati jewe ngendera ku ijambo ry'Imana, singendera iyo amategeko y'igihugu avuguruje Bibiliya, jewe ngendana na Bibiliya. Aremera, arapfungwa. Naho rero bageze, si hose, ariko hari aho bamaze gushikaho. Gukura Imana mu buzima bwacu bituma ico dufatira ko mu kwita ikintu ko ari kibi canke ciza kiba kivuyeho, ya Bibiliya, tugasigara dukoresha ubwenge bwacu. Ubwenge bwacu nabwo murabuzi, bwaratewe n'umugera w'icaha n'ubuzimire n'ubugarariji, kubwizigira ngo nibwo buzodufasha gutandukanya ciza n'ikibi, tugakuraho Bibiliya, tuba tuvyononye gose. Ica kabiri, muramaze kubona yuko ibi bihugu nyene, kubera bifise ubutunzi bwinshi, kubera bikomeye mu buryo bw'ubutunzi no mu buryo bwa gisirikare, birafise ukuntu bishaka ko n'ibindi bihugu vyose ku isi bimera nkavyo. Bagaca bazana vya bintu vyabo, bagashaka kubitegeka mu bihugu bigikenye, bagashaka gutegeka ivyo bihugu ko navyo vyitunganya nk'uko biriya vyitunganije. Ni ukuvuga baca bashaka ko n'abemera ko Imana ibaho batunganya ibihugu vyabo nk'uko womenga baremera ko Imana itabaho. Ibintu vy'akarenganyo bitumvikana, ni vya bindi nyene vyo kwiganza kw'ibihugu biteye imbere, imperialisme. Ikizizananye rero n'ubwo bube gito buba bwaramaze gushingirwa intahe n'amategeko, bikitwa uburenganzira. Ugaca usanga ari muri Afrika turiko turagwana intambara tutazi, bariko baradutegeka ko kuriya babikora hariya, biriya bita uburenganzira vyose natwe tubigira uburenganzira. Ibi rero bica biza bikagira n'ingaruka kuri politike z'ibihugu, kuko babonye mu vyanse baba bafise ukundi kuntu baca babigenza kugira ngo bahungabanye ibihugu vyanyu, bashobore gushika aho bashaka. None rero musubire kuri ca kibazo, ibi bintu abazungu babishitseko gute? Mvuze abazungu bafashe muri rusangi, ariko ndavuga biriya bihugu biri mu burengero bw'izuba, vyashitse ngaha gute? Mu vy'ukuri bwabaye urugendo rurerure. Mwibuke irya jambo twasoma, ubugabitanya nabandanye, naduze volume y'ukugabitanya, naduze doze y'ukugabitanya. Nimba ari vyo uhisemwo, bandanye iyo nzira. Uhisemwo kononekara, guhumana, nahumane. Ico hitamwo cose kirakura.
uhisemo ubugororotsi tera intambwe, mugabo uhisemo ivyaha naho nyene ntuguma hahandi birakura. Uravye rero muri kahise mu kinjana ca 14 kuduga gushika mu kinjana c'17 muri biriya bihugu vy'uburengero bw'izuba harabaye ikintu bise renaissance, ukunagurwa cane cane mu Burayi bwo hepfo, Ubutaliyano, ariko bica bitera biduga Ubufaransa n'ahandi. Iki kintu bise ukunagurwa la renaissance vyaje bifatiye mu vyiyumviro bishasha vyerekeye imico, la culture, haraza ibiciye mu buhinga, l'art, bya bindi vyo gucapa, kubumba n'ubundi bwoko bw'ama art, biraza biciye muri politique, biciye no mu butunzi. Vyari ivyiyumviro bimeze nk'ibije kuzanzamura abantu, kubera bavuga babona umenga mu gihe ca Moyen Age imbere y'iki kinjana abantu bari basinziriye, bari mu bintazi, umenga ubwenge bwarazimye. Hanyuma muri ico gihe nyene muri biriya bihugu iyo muvuma yabayemwo renaissance murantunga, harabayeho kugaruka ku nzandiko za kera z'abaroma n'abagiriki cane cane, la littérature grecque, amafilozofi yabo barasubira barayiga, bararondera inzandiko zabo, barazishira mu ndimi za hariya kugira ngo zigwe, zirashirwa mu makaminuza, barabisesangura cane. Hanyuma harabaho guha agaciro cane ubwenge bw'umuntu, baravuga bati ubwonko bw'umuntu burimwo ubushobozi bwinshi gose, reka tubushira habona buba ari bwo buha umurongo igihugu. Vyari vyiza mu vy'ukuri ubwonko bw'umuntu burimwo ibintu vyinshi, mugabe bicagiye kuvyonona. N'uruhande rumwe rw'iyo mouvement ya renaissance bise humanisme. Humanisme no vyita nko gushira imbere umwana w'umuntu, ivy'Imana bikamera nk'ibija ku ruhande, mugabo bwa bushobozi bw'umuntu bukaba aribwo bushigwa imbere. Humanisme ni kimwe mu vyagaragaye cane mu gihe cyo kunagurwa ca renaissance. Mbere iki ca humanisme cane havuye ciganza mu nyuma, kiba arico naco nyene kica gihinduka iyindi muvuma ubwayo. Humanisme rero igizwe n'ibiki? Harimwo gutahura isi dufatiye ku bwenge bw'umuntu, l'intellect. Aha no kuvuga harimwo kuvavanura n'ikintu cose kidatahurika mu bwenge, vya bindi biri vy'impwemu, vya bindi bidafatika, le monde spirituel. Ibi bintu vy'impwemu vyarashizwe ku ruhande, baravuga bati ivyo bintu sivyo, ikintu cose kidatahurika mu bwenge ntikiba kibaho. Hanyuma barashira imbere cane ubushobozi bw'umuntu kwitunganiriza ubuzima bwiwe, bafatiye muri rusangi naho abantu kwitunganiriza ibihugu, kwitunganiriza isi. Bakavuga bati umuntu nta mana akeneye, umuntu arafise ubushobozi bukwiye bwo kwitunganiriza ivyiwe atabanje kuja mu vyo kurondera Imana. Akoresheje ubwenge neza, arafise ubushobozi bukwiye bwo gutunganya ubuzima bwiwe no gutunganya isi. Ku bantu musoma Bibiliya, aha murahumvamwo umugera w'ibintu vyabaye kuri Eva, aho yirengagije ico Imana yavuze ku bijanye na birya vyamwa, agahitamwo wenyene kuvyirabira no guhitamwo ivyo yorya n'ivyo atorya. Agafata ivyo Imana yamubwiye ko bizomukwegera urupfu, ivyo vyo kumukwegera urupfu akamera nk'uvyirengagije, maze wenyene akacirabira akavuga ati igiti ni ciza mugabo kandi kirabereye kuribwa. Gutunganya ivy'ubuzima bwawe, gutunganya ivy'urugo rwawe, gutunganya ivy'igihugu, gutunganya ivy'isi Imana wayikuyemwo, wizigiye ubwenge bwawe gusa. Hariho irindi jambo riri muri Yeremiya rivuga ko umutima w'umuntu wononekaye cane, ko ugwaye cane, ko atawo wizigira. Ahandi naho mu migani hakavuga ngo hariho inzira umuntu yibaza ko ari nziza, ngo mugaba amaherezo igahereza mu rupfu, mu mahonero. Ngiki rero ikintu cabaye muri iyi mouvement ya humanisme, mu gushira imbere ubwenge bw'umuntu, ivy'impwemu bigashirwa iruhande. Hariko haraza intambuko nshasha yo gukura Imana mu buzima bw'abantu. Gukoresha ubwenge bw'umuntu nibisanzwe, twese turabukoresha, ariko ukuyemwo Imana, aho rero uba winjiye ahandi hantu. Hanyuma aha rero haciye haza iciyumviro kivuga ko umuntu ashoboye, ko Imana idakenewe. Umaze kuvuga ko Imana idakenewe, no kuvuga ko nico yavuze, noneho ntusubira no kurondera kumenya ico yavuze, kuko wamaze kuvuga ko utayikeneye, wowe kubishoboye.
iyi movement rero humanisme yamaze igihe kirekire, mbere washaka biranagoye gutora neza aho yahereye, aho yatanguriye, aho yahereye, ni ibintu bigenda birinjira namwo. Muramubona nyene ibi bintu bitari courant de pensée, ibintu vy'imviro bishasha biza mu bantu, bihera ku muntu umwe, abandi bakavyakira bakavyigisha, abandi bakabisobanura ukundi, ugasanga bigenda birakura. Hahavuye rero haza ikindi ca gatatu, ari naco rero uyu munsi kivugwa cane, n'ubuhakanyi, ubuhakanamana, kuvuga ko Imana itabaho canke kutemera kwibaho, uvuga uti ishobora kubibaho mugaje sindavyemera, niye bita atheism. Iki rero caje nk'inkurikizi y'iki ca kabiri, kuvuga ngo nimba umuntu abishoboye none akanda adakeneye Imana, erega niyo Mana nta niyibaho mu bisanzwe, yari gukenegwa iyo abo umuntu atabishoboye. Mugabo nimba umuntu abishoboye none Imana ikenewe mu biki? Ahubwo rero bati uretse kwitana kenewe no kubaho ntiyibaho. Aha rero niho haca haza ca kibazo, nimba Imana itabaho none wowe uzotandukanya gute iciza n'ikibi? Uca ukoresha bwa bwenge bwawe, kuko ubwenge burashoboye, wamaze kwemera yuko umwana w'umuntu ashoboye, ntakeneye Imana. Aha niho hari umutego mubi cane. Mbere washaka hari umuntu yavuze ngo mu manyanga Satani akoresha n'amayeri, la ruse, iyeri riruta yandi yose ni ukwemeza abantu ko Imana itabaho canke ko we atabaho, bagaca babaho bari mu mitego yiwe, badashobora no kumenya ko bari mu mitego yiwe. Aha rero niho hari ingorane yo kubona abantu batizera ko Imana ibaho, bigaca bibaviramwo ingeso mbi, kuko hagera igihe ivyo Bibiliya yita ivyaha bo bakavyita uburenganzira, mugabo bagaca bashaka ko jewe na wewe twemera ko Imana ibaho, ko natwe tubaho nk'uko bo babayeho. Harimo ubwibone, harimo agasuzuguro, harimo kutubaha abantu, harimo kwiganza. Ivyo ni yindi mpemu mbi yafashe bari abantu. Murazi n'igihe baza gukoloniza, kwiganza ibihugu vya Afrika, bahagira ivyo bishakiye, bagashika bahonya amoko bahasanze, nk'ivyabaye muri Namibia. Murabizi burya no mu Burundi bavuga ko abapatiri bahanuye b'abazungu bahanuye Mwezi Gisabo bati aba badagi utemeye ngo baganze iki gihugu barahonya abantu, kuko bari abantu bakunda kwica cane iyo ugerageje kubagwanya. Murabizi no mu nyuma kuri Hitler vyahavuye biba, ariko musonye n'amakuru yabaye muri ivyabaye muri Namibia, kiriya gihe nyene bariko bararondera gufata Uburundi. Murabona ko bafise harimo impwemu mbi yo kutubaha abandi bantu, yo kutubahiriza amahanga Imana yaremye. None rero ibi bidufasha iki? Bidufasha gutahura ko aba bantu batemera ko Imana ibaho hariho urugendo bagize. Abahari uyu munsi babihawe n'urungano rw'imbere yabo, nago rwabihawe n'urw'imbere yago. Uyu munsi duhanganye n'abamaze kumva ko ariko bimeze, ko ari bisanzwe, ari naco gituma Imana mu bumana bwayo, ngira ngo nico gituma iriko irahagurutsa baja kuvuga ubutumwa muri biriya bihugu kugira ngo hagaruke ubuzima. Ariko kandi natwe nk'abakristo tube tubizi, iyo duhuye n'umuntu ameze gutyo tumenye ingene tumufasha. Imana irabaho, niyo yaturemye, niyo twisunga mu gutandukanya ikibi n'iciza. Ni gute twosigura ko Imana ibaho? Muribuka ko ivyo namaze kubivugako. Reka ndagukengurukire ku kanya kawe wafashe. Ndizera yuko hari ivyagufashije wakuye muri kino kiganiro, kandi bigufashije nawe ubifashishe abandi. Imana iguhezagire.